Salcom TV1 on YouTube. Bakunzi b'ibiganiro bica kuri no bonesha kure yanyu mukunda cyane Salcom TV1, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imbere yuko dutangura kino kiganiro nagira mbanze ndabasabe imbabazi, twari tumaze igihe kitari gito tutariko turagitanga canke tugishikiriza kubw'imvo zamvuye ko. Nagira ndabasaba imbabazi cyane imbere yuko ntangura kukibashikiriza, kandi nongera ndabamenyesha yuko ikiganiro kuva ubu kigarutse itoto, muzohora mugikurikirana igihe cyose isaha imwe z'ijoro. Ego hama rero ndizera yuko imbabazi muhejeje kuzimpa, Yesu abahezagire. Hanyuma duce tugira ko rero turaba ijambo y'ubutumwa bwiza dukura mu cete ca mbere ca Yohana igihimba ca 5 umurongo umwe gusa wa 14. Ndasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusavye ikintu cose gihwanye n'ivyigomba itwumva. Bakunzi muriko muradukurikirana, umwe wese aherereye, ushobora kuba uri umwe canke muri beshi, munyemere dusangire iri jambo ry'ubutumwa bwiza rifise umutwe uvuga ngo haranira kumenya ubugombe bw'Imana. Niryo jambo tugomba gusangira. Haranira ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana ni ikintu gikomeye cyane kandi c'ingenzi mu buzima bw'umukristo. Umuntu wese yavutse ubwa kabiri, umuntu wese yaremwe n'Imana azi neza yuko atiremye, birakwiye kandi birabereye yuko akwiye kwama igihe cyose aharanira kumenya ubugombe bw'Imana. Ico Imana imuvuga ko, ico Imana imushaka ko, aho Imana iriko iramutwara, aho Imana iriko iramurongorera, ico ishaka kwaba, ico ishaka ko ashikako, n'ico ishaka yuko aba. Ubugombe bw'Imana. Muri ubu buzima tubayemo bwa misi yose, turasengera imitwaro itandukanye bivanye n'ingene tuba turiko turazigirizwa n'iyi mibereho yo kw'isi, kandi ugaca usanga umuntu arakijijwe, arasenga, ariko ntabone igitangaza, ntabone umusaruro uvuye mu masengesho yasenze. Ngira ndakubwire impamvu ico bivako. Nivyo rimwe rimwe turavuga tuti, kandi ugasanga niko biri, ariko si igihe cyose novuga nti 100% bitabaye. Rimwe umuntu akavuga ati ni igihe kitaragera, ni umwanya nk'uko tubibona, tuba tuvyibaza ngo hariho igihe c'Imana ibintu nk'ivyo. Ego ivyo nivyo sindaguhakaniye, ariko hariho urundi uruhara runini cyane bivako ukuntu umuntu aba atariko akora, asaba, asengera ibiri mu bugombe bw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana twasomye ririhagije, riruzuye. Twabonye ngo nuko igihe cyose iyo dusavye ibiri mu bugombe bwayo itwumvira. Muntu w'Imana uri kurankurikirana, igihe cyose uharanire kumenya ubugombe bw'Imana. N'isengesho uzosenga rizokumvirwa, n'isengesho uzosenga rizoshika, hama Imana ikarikorerako, ikagishura. Kuko iyo turiko tugendera mu bugombe bw'Imana, tuba turiko turashitsa kuba abigishwa ba Kristo, tuba turiko turashitsa gushinga amakanda mu kirenge ciwe. Si ibi ndiko ndakubwira, si twebwe bo muri uru runganwe bonyene, n'abatwitangiye imbere. Turabona neza muri Luka igihimba c'10 uhereye ku murongo wa 38 ugashika ku murongo wa 42, hariho havugwamo umuryango. Uwo muryango warimwo Mariya na Marita, abo Yesu yari yagiye kubagendera. Mugabo tubona aba bagore babiri, umwe wese ingene
yifashe ingene yitwaye turabonamwo uwitwa Mariya. Mariya yaratahuye neza ubugombe bw'Imana. Bibiliya itubwira ngo yicaye ku birenge vya Yesu ngo yumviriza ijambo ryiwe. Uyu yamenye neza aratahura ubugombe bw'Imana, kwari ukumva ijambo rya Kristo akarigenderako akarikorerako rikaba ariryo rimurongora. Rero mwene data, uko ubuzima bwawe bwubatse urakuzi, haba mu muryango wawe, haba ku giti cyawe, haba mu migambi utunganya, haba eka mu bikugize byose, uharanire kurondera ubugome bw'Imana, ubumenye, ubutahure, ubugenderemo. Uzobona bigenda neza, uzobona inyungu z'agakiza, ijambo rizogaragara mu buzima bwawe bwa misi yose. Hanyuma ngira ndangirize no kuri wewe utarakizwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo igituma inzambi itebaganye kuvuga ngo nukugira ngo Imana yihanganiye abatarakizwa, kuko ngo igomba ko bose bakizwa bakava mu vyaha. Wewe utarakizwa, ubugombe bw'Imana bwa mbere kuri wewe nukuvuka ubwa kabiri, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, izina ryawe ukaryandikisha mu gitabo c'ubugingo. Ubwo nibwo bugombe bwa mbere kuri wewe utarakizwa. Urashobora kwiyumvira nimba utarakizwa nta kurongora muri iyi ngingo uba wafashe kuvuka ubwa kabiri ukaba umwana w'Imana. Aho nyene uherereye unyemerere uciye bugufi cyane usubiremwo aya majambo ngira ndakurongoremwo. Uravuga uti mwami Yesu, uyu munsi ndumvise ijambo ryawe, ndakwinginze uhanagura izina ryanje mu gitabo c'urubanza, hanyuma uryandike muri ca gitabo cawe c'ubugingo, kugira ngo aho zozira gutora abawe nanje nze niyumvemwo. Ndavyaturishije akanwa kandi ndavyizeresheje umutima wanje mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nawe ariko urankurikira, wari warakijijwe, ingingo wayumvise, uharanire kumenya ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe. Ibisigaye Imana izovyitaho, izovyitwararika. Imana iguhezagire, ikugire neza, naho ubutaha Yesu abagire neza. Murakoze. Hanyuma tuzoba twongera ku munsi wa gatatu nk'aya mango isaha 1 z'ijoro. Murakoze cyane. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube.